ejo bundi twari Kigoma turaganira n'abarundi bari bicaye hariya. Umwe niwe yatubwiye ati burya ndababwira muriko murasina hashikiye twebwe igihe kimwe tuzotuma dukora nk'abariya bakamikaze twiyahure. Bariya bakamikaze murabona bamwe bita aba Al-Shabaab. Ati tuzotuma tugenda twitunganya turondera uburyo hanyuma tugende dushitse mu kambere babitubwira bari abantu batuka ngaho Nyanza. Ati duce tugenda bajya abantu bari mu bintu byacu ijoro rimwe tuzogenda tubanigagure hanyuma natwe dushake dupfe mugabo tumve ko imitima yacu iruhutse ko tuzoba tubona yuko abari mu byacu tubishe nabo. Murumva abantu nk'abo bameze gutyo, mwumva urugero bagezeho gutuntura ingene rungana. Bakumvikana ku kintu cy'umuntu ati reka tuburane wewe witware nanje witwarire jewe ninatsinda tuzoca tugabura mukaja kandi ivyo biriho abantu bakagwanira mu bintu by'abandi cyangwa mu bintu bya leta ndetse hanyuma akavuga bati nitwatsinda tuzogabura. None ko mbona ubumaze imyaka myinshi imyaka 100 nayo ntabakirenza cyane gose. Tubaze twiyumvira uko iyi si turabanzi b'indaro turiko turarengana rero turuhuriranire twumva gahinda k'abandi. Umuntu araje ariko arabona ibintu byiwe uvyicayemwo kandi urafise n'ibindi byawe hariya hirya mugabo ntugire n'ico kibaba erega tuza turishira mu kibanza c'abandi ibazi ivyo bintu biriko birakorwa kuri uriya wishire mu kibanza ciwe ati babiko biraba kuri jewe mbega mbamerewe gute. Hamugirira imbabazi kugira ngo abantu bashobore gusubiza ibitari by'iwabo. Hama abana babwiye abavyeyi bariko bararaga umwandu basigira abana ukazosanga umwana yarabaye ngaho aziko abavyeyi barondeye bahejeje mugasanga baraza abana ivyibano. Urazi gutora ubwenge usanga bava ngo so wawe yari gisuma ngo so yarisha abantu bazene ivyo bintu biruhisha. Harabonetse akanya karatanzwe ko vuga guti ibintu byarabaye twaratewe n'ishekani reka ko turoza akanya kugira ngo dusubize kugira ngo twikwiye ko kino ceye reka tubikore. Mwese nabanze yumvira dushaka ko dufashanya gutora inyisho. Turiko turarondera kubaka igihugu kirimwe amahoro, igihugu kirimwe abantu batekanye, igihugu kirimwe abantu bashize hamwe. None mwibaza ko tuba turavuga ukuri no kunywanisha abarundi. Wibaza ko uza kunywanisha umuntu n'ubundi cyangwa kuceka kunywanisha nayaka ucicaye mu bintu byiye mwumva bishoboka? Ntibishoboka ntibashobora kunywana. Ejo bundi twari Kigoma turaganira n'abarundi bari bicaye hariya. Umwe niwe yatubwiye ati burya ndababwira muriko murasina hashikiye twebwe igihe kimwe tuzotuma dukora nk'abariya bakamikaze twiyahure. Bariya bakamikaze murabona bamwe bita aba Al-Shabaab. Ati tuzotuma tugenda twitunganya turondera uburyo hanyuma tugende dushitse mu kambere babitubwira bari abantu batuka ngaho Nyanza. Ati duce tugenda bajya abantu bari mu bintu byacu ijoro rimwe tuzogenda tubanigagure hanyuma natwe dushake dupfe mugabo tumve ko imitima yacu iruhutse ko tuzoba tubona yuko abari mu byacu tubishe nabo. Murumva abantu nk'abo bameze gutyo, mwumva urugero bagezeho gutuntura ingene rungana. Abajeje amashengero birateye agahinda, bajeje gutunganya, bajeje ubutungane n'ubw'Imana. None n'abarenganya n'ujeje urushengero ari batereza kukwigisha ubutungane, none uzobwakira gute? Ijambo ry'Imana reke kureremba, ijambo ry'Imana rishike mu nkoratima kandi rijanye n'ibikorwa bigaragara. Ubwo rushengero bubakiye ku binyagano, iryo jambo ry'Imana rizokwigisha gute ngo rishike mu mutima uri kurigisha. Mu rushengero hinjye umuntu ariko aridoga,
mu rushengero hinjiye y'umuntu afise amaganya, mu rushengero hinjiye y'umuntu ariko ararara rubunda. Abajeje imitima mu cumba mwategezwa gufata iya mbere. Sinzi ko harimo ngaha abapastori ntavyo nzi, mugabo arivyo arivyo vyose harimwo abaje bashirikira amashengero bamwe bamwe, mugabo nibo bategezwa gufata iya mbere bagatangura kwigisha abantu kuva mu vy'abandi kugira ngo babisubize. Mugabo akarorero nikave kuri mwebwe nyene ubwa mbere, namwe nyimba mwicaye mu vy'abandi mubanze mubisubize, hama muce mubwira n'abandi muti mwabonye twarumvise yuko aha hantu twubatse, twarumvise yuko aha hantu twicaye ataraho urushengero ni kwa naka, turamusubije canke turamurondera ikindi kibanza ko twamaze kubaka urushengero, twamushumbushije twamweretse aho yoja kubaka handi. Mugabo kugira namwe mushobore kwigisha ijambo ryakirwa. Sinaje kwigisha ijambo ry'Imana, mugabo tumve yuko imitima idatekanye iri ruhande yacu n'umuriro, umunsi umwe worandagata tugahava dusanga na twebwe waduturi. Reka rero mwambabarira gatonya kare twari mu tuzitizo niko nariko ndavuga. Hariho ababajije ibibazo bimwe bimwe. Yohani wo kumugara yavuze ati uyu munsi abakorewe ibyaha babandanya batotezwa, kandi yavuze ati n'abihebeye Imana barabatoteza, bari mu migwi y'abatoteza. Icyo narimeje kukivugako. Hanyuma izi manza zicika, abantu bagaheza bagatunganyirizwa ngaha, sente bigafata ingingo igaheza, hageze gushikiriza abantu bagacaja muri sentare nayo igakibandanya, hama bakagumagira gutya. Ibi bintu bigumagira izingo bitahera, izo ngingo zidahera zamiza abantu kwibarabara. Ega twibuke yuko uyu munsi imbona kazoza y'igihugu ivuga ngo Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. None abantu bazogira ingufu zo gutera imbere bama kwibarabara, utwa yose twose baja gusesagura bariko barafata amatike bagenda kuburana utwabo. Hanyuma nawe nyene uzoteza imbere igihugu ute wagiye kubaka mu by'abandi. Ejo bundi nikumbure hagira intuzenya bazofata ingingo yuko we hajya wubatse atari gwawe, kuko ari ingingo ivuga yuko wubatse mu kibanza kitari kiwawe uba wubakiye ubundi. Muri rusange niko bimeze. Ejo bundi hava usanga nawe wapfunye amaboko. Imitima idatekanye ntishobora guteza imbere igihugu. Abantu barota baja kurondera ingene bakuramwo abandi, tukaba tuzosanga imbona kazoza izotugora gushikako mu gihe tutazoshobora ubwa mbere gutorera inyishu ingwano ziri mu mitima yacu, arizo nyene zihagaze kuri ayo matati y'amatongo n'andi matungo. Turabe rero bamwe bose ibyo bajejwe bigarure. Ati kuburana n'abari mu byacu tutabibahaye birababaje nyene, birababaje. Mwumvise n'umuce bavuze abantu bahunguka nabo nyene atakintu bari bafite cyangwa ibyo barabigurishije bagaca baza kurondera ibyo batari bafise. Nawe mwumvise ko barimo ikinyoma kirasambura nticubaka, kandi ngo kimara umunsi ntikimara umwaka, azogera igihe nabyo nyene bisambuke. Rero nagira manze guhoza abantu barushe bumve yuko nukuri birababaje. Umugwi severe uriko rakora ibishoboka byose kugira nyene bo batunganiriza, mugako kubatunganiriza dushaka ikiganza cyanyu kijemmo. Nimurindire ko umugwi severe ari urinda kuza, kandi mubizi mubibona vugane hajya muherereye. Hari ucubwa yavuze ibijanye n'ingene abantu bagandago hirya no hino. Ico umukuru w'umugore yamaze kucishurako. Mugaka twagira tuvuge ibiganiro nk'ibi, iyo umuntu aseruye ikiri ku mutima biramufasha kuruhuka. Nkaba nagira ntumiriwe mukenyezi
aze kuraba umwe mbo turi kumwe ngaha abantu arashobora kuvuga yiyaguye ariyandikisha amufata agatelefone azoronka akaryo ko kuguserura yiyaguye ico kiri ku mutima kuko biri mu bintu bigenda biravura ibikomere abantu bafise. Nawe nyine amatati watanze umuguzi uzoyihweza mugabo nawe atanga amatati babanze nawe nyine babige kuba mukuri kuko hari umuntu ashobora kuza akarira n'umwosoro ukamurenga kandi azi ko ariko arabesha. Azi ko ariko arabesha. Bari babwiye twebwe mu gusevere dukora mu runani kandi dukorana n'Imana. Uwo tuzosanga ariko arabesha nta kinya tuzogera natwe cyo kumuhashura. Tuzoshikira natwe abahana cyane kugira ngo bahashe abantu bose bazi ko bariko baratekera ikinyoma muri severe kizobasambuka nico mukimenye. Abazo bibaza yuko bazotekera agatuki giturire ngo bazanye muri severe bizobagora kuko ako gatuki giturire uzogatanga ko muri gatange mu ntara naho bazabaza hariya kuri siege ingingo izofatwa. Ingingo yo muri severe ifatwa n'abakomiseri 13 bakoranye. Niba ronka igiturire rero uzoha abo bakomiseri 13 ukaronka igiturire kiza gukoropa imitwe yabo yose. Ukaronka igipfukamura kizotuma bose bavuga rumwe ku kinyoma ciwawe urabandanya. Hari abantu kumbure n'uburyo buke bari bafise hakubukoresha ngo baburane neza cyangwa bashikiriza amatati yabo baza kurondera ibiturire. Aho nagenda bashintege gose kandi nivuye inyuma muri severe nta giturire gikora. Uzogitanga nawe azamenye yuko yataye muri murembwe mvuze ngaho kuzotembanwa n'amazi kigende amenye ko yamuhata cyo azomufasha. Kuko twicaye turiko turaganira duhanahana ivyiyumviro kuri dosiye tuba turiko turiga turavuga nyene turavuga kandi wewe uzanye byagushikira ukazana ikinyoma gisindirwa ngaho nyene. Mwavyumvise abajyaje ture n'abatanga giturire mube murababwira muti subiza inkota mu bwubati twege muri severe hatsinda ukuri abafise ukuri bazotsinda. Ntuzocuza rero ngo kubera wahungutse ucuzana ikinyoma cyo bibaza ko severe izoca ipfuka ngo kubera ngo ukuri n'ukuri ko twajeje kurondera ukuri. Bari kumaguru Evariste yavuze ibintu byinshi cyane gose mutama twakumvise bavuze ibintu byinshi cyane gose kandi yoza ko ibirego byawe warabitanze sibyo warabitanze rero hazoboneka umwanya nawe wo kukumviriza bumvirize hirya no hino hanyuma twizeye yuko inyinshi izotogwa inyinshi izotogwa. Hanyuma uyu Silvestre cyane yakomereje cyane kubijanye n'ibyo gukiza ibikomere. Ibyo ni igikorwa ku bisane c'abanyeshengero nyimba mwavyumvise mugabo natwe tuje dusasira mu kurondera ukuri gukiza ibikomere. Hanyuma yavuze ati iyo utuntujwe n'abari hejuru ariyo bategerezwa kugutunganyiriza ati birababaje nyene birababaje mugana nawe mu byumve none ugiye guhenda bateza kugutunganiriza. Erega nabo nyine si Imana n'abantu urashobora kuba intambamyi yuko bagutunganiriza kubera nawe atakuri wajanye. Ibyo turamaze kubibona nari nabivuze abantu baza bakaburuga mugabo bagenda kubaza uwundi ugasanga imwe yakubwiye n'amafuti nta nawe bihure n'ibyo yakubariye. Mwegere kuvuga ukuri twige kuvuga ukuri dutwara ukuri severe nayo izoheza igufatireko kugira ngo iba tunganiriza. Rero murambabarira ko mbere narangiriye gato ariko kwari kubabwira ibyo tuti
tuve ngaha mudufashije kumenya ico twokora kugira ngo ayo matati tuyatorera inyishu abari ngaha batarushe natwe tutarushe cyane kandi tusora umuturama wa mutuva muri mwebwe nyene abo begereye abanyagatumba abo mu mazone abanyamashengero mwese umwe wese ku ruhara rwiwe agicashikije kugira ngo dushobore gutora inyishu y'aya matata hari ku neza ya twese murakoze.